guha agaciro igikorwa ciza ukorewe, gushimira Imana ko ikoresheje kugira uronke ku vyo yaguteguriye, kumenya ko ari ubuntu budasanzwe wagiriwe kuba Imana ikwiyumvirako, ni ikimenyetso ciza c'uko watahuye ko vyose ari ubuntu bw'Imana gusa. Uno munsi nshaka kuvuga ku buntu bw'Imana budukorera canke budukoresha ivyo tutoshobora gusigura canke kwiyumvisha. Kaze tubane ni Femi TV nkuko bisanzwe, ndahaye ikaze umuntu wese, namba ari rya mbere, namba uri mushasha fyonda kuri s'abone kwino chaîne hama tubandanye. Mu ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo c'Abanyefeso 2 umurongo wa mbere, haravuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamo kera nkuko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima vyacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabukurakirwa nk'abandi bose. Nguko ukuri kuko twari kera tutarizera Kristo ngo aduhindure abiwe abamwizeye. Twari tugendagenda ariko twarapfuye ko tutari dufise ubuzima bw'Imana yatangiye muri Kristo mu gupfa ku musaraba. Ushobora kuba utavyumvise, Yesu yatanze ubuzima mu gupfa abuha abariho kandi barapfuye, ariko mu gupfa kwiwe we atanga ubuzima. Guys, reka ndababwira ukuri, Kristo yaradukunze aratwigura. Twagendera mu bitagira ikimazi, mu ngeso mbi zitandukanye za kameremere kacu, mu ntege nke, tugakora ivy'imitima n'imibiri yacu bigomba, kandi hafi vyose byadushira kure y'Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo twarabukurakirwa nk'abandi bose batizera Imana, ariko kuri verset 4 haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije. Amen. Niko biri, imbabazi, ikigongwe vyiwe, urukundo yadukunze tukiri mu vyaha nyene, tukiganzwa na kameremere kacu, twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugize bazima muri Kristo abamwizeye bose. Muri bose wowe wakijijwe ejo, ndetse naho hoba mu mwanya uheze urimwo, saba maze igihe kirekire gusa. Ubuntu nibwo bwadukijije kugira ntihagire uwirata iki canke kiriya, si ibikorwa vyiza wakoze, si ingeso nziza ufise canke umuryango mwiza wavukiyemo, oya, ni ubuntu gusa. Mu yandi majambo, ntiwari ubikwiye. Iciza ukora canke ukoregwa, menya ko washobojwe canke wagiriwe ubuntu n'Imana bwo kugenderwa nayo. Mu buzima tubayemwo, umuntu arakwiyumvirako akagukorera un petit geste ukabona ko ari normal, ariko my friends, menya neza ko iyo service yari ikenewe n'abantu ibihumbi. Imana kuba yamutumbereje kuri wewe ibukuyishimire. Reka ndangize ndakubwira iki kintu. Mu bantu imiliyaridi zirenga 8 zihari ku isi, uri umwe wisa, kandi Imana ikuzi muri abo bose ku giti cawe. Ico ukoze canke ico ukorewe cose ibikizi, kuko niyibona buri kimwe n'ivyo utabonye yo yirabibona. Imenya ivyo ukeneye n'ivyo wiyumvira. Ni waronka canke ukabura, vyose bifatanirize hamwe kukuremera ishima mu mutima, kuko no muri oya y'Imana kuco wasavye ni nziza mu kubaho kwawe. Ndakivuga kenshi kugira ucumve incuro nyinshi zishoboka. Imana igufitiye umugambi mwiza. Peu importe ibiri kuracamo, ubihagararemo neza gusa, hama wizere. Tugiye guha agaciro iciza cose, ikibi coco ntaho kivuga ko twitandukanye naco, hanyuma tubandanye kubaho kubw'umugambi w'Imana. Nizera ko wakuyemo message yawe, namba ufashijwe isangiza abandi. Laba neza ko wafyonze kuri s'abone kuri uyu muhora, canke wafyonze kuri s'abone kuri iyi chaîne, hanyuma duhura ubutaha. I love you guys, Imana ibahe umugisha, tuzosubira.